Bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Uyu munsi ni umunsi wa mbere utangura indwi, turagarutse muri ca kiganiro canyu cacu ca Patiri Ndakwibarize. Mugabo nagira nibutse abakunzi biyimbonesha kure kwibuka kugira sabone, kurayika ibiganiro byacu, kugira comment, nukuri kugira ngo ibi biganiro biryosha atahandi muzosanga, ibiganiro vy'iteka ntahandi muzobisanga atari kuri Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Umutumire n'umusaserdoti w'umukama Patiri Inyasi Nkurunziza, reka ndamuhe ikaze. Nanje turi kumwe ndi musanzwe mumenyereye ndumukotsa kivi Akimana Jacqueline. Pati, mwaramutse neza? Amahoro cyane, amahoro gose. Ego murakoze kumikaze hano kuri Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu Vibes TV, ukwemera kubyara ubuzima. Ndaramukije abakunzi bacu bose, abanywanya bariko baraba abanywanyi n'abandanya baba abanywanyi, kuko niwo muhamagaro wino mbonesha kure kugira ngo ihuza abantu benshi bafashanya kubakanira iteka. Ego murakoze cyane Pati, mwasozereye umubagwa neza kandi mutanguye n'iyindwi mu mahoro. Ego cyane twahisozereye neza kandi turabikengurukira umukama. Ego kandi iyo tuvuze gutyo tuca twibuka bene wacu abarasozereye ino ndwi batari mu bihe byiza, ari ku bijanye n'amagara, ari ku bijanye n'ubuzima bw'imuhira mu ngo mu miryango, ari bijanye mu buzima bw'akazi canke ubuzima bwa misi yose. Urazi ko ingorane zitabura aho zimenera. Ego cyane. Ababa rero bahejeje indwi bari muri ivyo bihe, turaheza tukabatera intege igihe twe tuvuze tuti vyagenze neza, suba ko tutaba tubuze utubazo, ariko ibibazo birasumbana. Ibibazo n'umuntu ari kw'isi biragendana. Waje rero kutwakirira ivyo bibazo kugira ngo ntibibe umuzigo dusenyagura, ahubwo avyoroshe bicike inzira yo kwitagatifuza. Uyo ni Yezu Kristo, niwe duhimbaza mu nkuka ya misa, twebwe abasaserdoti duhereza buri munsi, n'abakristu babishoboye. Ariko kubera ingene ubuzima butunganije, tugaheza tugahamagarirwa cane guhura ku munsi w'Imana, umunsi wa Mungu, tugaheza tukakira iyo mpamba yabijo. Rero natwe hano duherereye mu gisagara ca Sala, ahari icicaro c'iki gisata c'abasenga mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri iki gihugu ca Suède, aha muri Ecclesia Katolika yaha muri iki gihugu, muri diocese ya Stockholm, natwe twarakoranye turamanyura umukate nk'abatumwa ba mbere. Naho rero mvuze ko twasozereye neza, kuko umukama aradukomeje, araturungika. Twifuza yuko abadukurikirana twosangira urugendo rw'ino ndwi, dushigikiwe n'uyo yatwihereje ejo mu nkuka ya misa, umukama wacu Yezu Kristo. Ego urakoze cyane Pati. Imbere yuko tuduga kwijambo, hariho umunywanyi, umuvukanyi yabajije ati, afatiye ku byo mwatuganiriye ku munsi wa mbere uheze, ati ku kintu kijanye n'imico n'akaranga. Ego. Ati ubwo ntivyari kuba vyiza bamwe bose bigumirije imico yabo, umenga amadini yaje kutononera imico.
ego ni iciyumviro arakoze uyo muvukanyi kuko twarateye akamo abo tubana muri ibi biganiro atari iki gusa ca Patiri Ndakwibarize n'ibindi biganiro vyose bica hano, hari ivyo dushikirizwa n'umuvyeyi Anastasie, hari ivyo dushikirizwa na Edmond na Chancel, hari ivyo dushikirizwa na ba Nadege, ba Annick, ba Josiane, ba Justin, ba Olivier n'abandi ba Merance. Ibiganiro byose bica ngaha nukuri tuze turasangira ijambo, none nagira nkenguruke cane kuri ico ciyumviro. Harimo n'ikibazo c'uyo muvukanyi gishingiye ku byo twavuze ubuheruka, ego ku mico n'akaranga. Ariko ndibutsa yuko kumenyesha inkuru nziza vyoshimikira ku vyiza dusanga mu mico y'abantu, mu mico y'ibihugu. Ivyo vyiyumviro rero tubivuga ubu, ariko ntivyamye bivugwa gutyo, bitobogwa gutyo. Ivyiyumviro burya vy'abantu no muri kiliziya bigenda biratera imbere. Harageze, hariho imyaka nk'imyaka ubukristu buza mu bihugu vyacu, mu bihugu vya Afrika, cari mu gihe c'ivyiyumviro. Hariho abantu bari hejuru twofata nk'abantu, hakaba n'abandi badakwije ubuntu bataraba abantu. Rero igihe rero hakiri ivyiyumviro mwene ivyo, ibikorwa byose bikorwa usanga biza bifise ubumuga. No kumenyesha rero inkuru nziza muri ico gihe hariho ubumuga bwabayemwo bujanye n'ico gihe. Imana yeze ikagenda iragorora, burya ibihe byose vyama bifise ubumuga bwavyo. N'ibi tubayemwo uno musi harimo ubumuga bazobaho mu myaka y'ibihumbi 2100 bazogenda barakosora. Rero si ukuvuga ko tuba tubanebaguye, oya, kahise gategura kazoza. Tugenda turatera imbere. Ikibi nukuguma aho uri, sinene bakivuga mu Kirundi ngo gukirimbira aho uri nk'isekuro, sinzi ko ari uko. Rero umva ivyo vyiyumviro vyari muri ico gihe, ugasanga rero nk'umumisiyonari araje yibaza ko ataje guhura n'umuntu, ahubwo aje guhura n'igikoko, igisovaje. Ibintu rero vy'umusovaje ubanza kubimukuramwo byose, wowe ukacuza ukamubuganizamwo ivyo umuzaniye. Ubwo gapati ego ntabaciriyemwo, ego kuzana vyiza barazana vyiza, mugabo umaze gufata umuntu umengo ukamufata nabi, ivyo arimwo si vyiza. Nagira urabimukuramwo mw'iteka, naho nariko ndavuga mu buntu. Ivyo muri ico gihe, ariko ubu ko tugenda turatera imbere, n'abazungu b'i Buraya n'Amerika badashatse kuvyibagiza, baramaze kubona yuko abirabura ari abantu. Wa wundi yandika ati mbega mu muntu yirabura gutyo hoba harimo umutima, hoba harimo umushaha. Ngira uramaze kubona ko naha hamwe hamwe ugiye nko gutembera mu miryango, ushobora guhura n'akana k'akazungu kakakwihweza. Mbere hari hamwe nko muri Togo, uriya utwana n'utumarayika kaza kakagukorako kugira arabe ko atari irangi ushobora ego. Ariko buhoro buhoro ubu abana bacu barigana n'abo ngaha. Isi yarabaye ntoyi cane. Ego rero nivyo rero nariko ndavuga, kumenyesha inkuru nziza uyu munsi ni ikintu ategerezwa gufatirako cane. Kumva ko umuntu ari umuntu, hariho ibimugize, mu bimugize harimwo vyiza, kandi ivyo vyiza Yezu yaje kubikuza. Aho rero nagira ngo ikintu nzogarukako, Yezu ntiyashinze idini, Yezu n'Imana. Nitwo bifatira hamwe mu ruvangi rw'amadini. Yezu yaje gukosora igicumuro c'umuntu.
umuntu yashatse kwigira imana ibyo ntibikunda uca usaba ariko imana yo mu bubasha bwayo yarigize umuntu kugira rero ituduze muri ico cipfuzo cyo gusa n'imana. Rero Imana mu kwigira umuntu yaraje rero no mu mico y'umuntu, mujya mu mico yose nk'uko nariko ndabivuga harimwo ibintu vyiza. Dufashe nk'umuco wacu w'ikirundi harimo ibintu vyiza byinshi cyane, harimwo umuco wo guca bugufi, umuco wo guca bugufi, harimwo umuco wo kwitonda, umuco w'urupfasoni, ariko kubera imico irimo nk'ubumuga bwa muntu, bimwe mu byo kwemera tuvuga tuti umuntu yaraguye mu buja bw'igicumuro n'imico yaraguye muri ico gicumuro. Ico gituma mu mico wamusanga hariho igihushane. Raba nk'iyo bariko barabyina ngo nyoko bukwe niyaguhamagara, nyoko bukwe niyaguhamagara, akaguhamagara gasakisaki, uramwitaba usabwesabwe. Aho rero ningere ku yindi, urumva nta iyo ngere ku yindi ni ka kanyarigabo, uwugututse ntumutuke yohava yibaza ko utazi gutukana. Mugabo muri ako kabyino nyene, nyoko bukwe niyaguhamagara, akaguhamara gasakisaki, uramwitaho uti sabwesabwe. Urumva ko ni nyoko bukura mwubaha ntubwire naho yoguhamagara gasakisaki. Ni umuvyeyi uraca bugufi, uraca bugufi. Urumva mu muco rero urasanga muri iyo mpengamiro nziza, ibyo byiza rero yezaza kubikuza kugira ngo umuntu ntabe umuntu mwiza gusa, ahubwo abe mweranda. Ubweranda no kuvuga ubwiza, ubumuntu bugeze ku rugero rwo hejuru cyane. Mugabo rero n'izo mpengamiro mbi dukura mu mico yacu, ibyo by'ingere ku yindi, ibyo by'ukwiyorobeka, ibyo by'ukuvuga ngo umpishe kunyanka ndaguhishe ko ndabizi. Urabona ibintu by'ububeshi, ibintu udahemutse cyangwa utabeshe ntiyosumira umwana, n'ibindi binyegeje mu mico yacu. Ushobora gusanga uyu munsi ukavuga ati nukuri ibyo bintu si byo, ibintu by'ukugunga uwundi. Urabona nkamwe bw'abapasoni mu mico y'ikirundi hariho ibice by'inkoko mutarya. Nk'ibyo buhoro buhoro umuntu nibaza ko ubu iyo muyibaze muhira atabi. Oya, harimo byinshi muri Bibiliya Pati, n'iby'abakenyezi baravuga ngo baraharura ngo 5,000 ngo abakenyezi n'abana batarimwo, ukavuga ati harimo mu muco, kuko Bibiliya yanditswe n'abantu bari mu muco. Yezu rero akaza kubihindura, kubikuza, n'ibyo bibi akabisambura, akabigira aragosora, akayungurura. Rumva muri we tugapfa mu kibi tukazuka mu ciza. Niyo bavuga ati mwibatisimu dupfana nawe watagicumuro yari afise. Muri we n'izo mpengamiro mbi zigahinduka, tugacika ibiremwa bishasha. Rero Yezu si umunyedini, Yezu n'umwana w'Imana, ntaco yaje konona. Ariko twebwe dutwara Yezu Kristo turashobora kwishiriramwo imico yacu. Ugasanga umuzungu ashiriye ubukristo abanyafrika, aciye afata iryo jambo ry'Imana akaca ajana na bimwe bimwe mu mico yiwe. Nk'ubu hariyo abazungu baje kumenyesha inkuru nziza banywa nk'itabi, hanyuma nk'umwirabure yakiriye Yezu Kristo akaca yibaza ko no kunywa agatabi biba birimo. Nibyo rero nico novuga ku bijanye n'ubukirisu, kumbure ku yandi madini sinobi tebako gose, kuko
si byiza ku bibazo mwe n'ibyo gukora ku myemerere y'abandi ego uhava usanga umuntu hari icyo atavuze neza. Rero nibaza yuko uyu muvukanyi wacu tuzobandanya tuza turayaga ku kibazo mwe nico, ariko ico ni ikibazo cimbitse gose. Yego cyane, nagira ngo nabasabe ko muzoza muratuyagira kuri ibyo bibazo kugira muduhe umuco. Hariko ibibazo byinshi cyane rwose cyane cyane mu bihe bya none, aho imico y'ibihugu iriko irasekana, aho abantu baba muri ca kindi twita mu gifaransa prise de conscience, baba birabure bagategera ko ari abantu, bagategera aho bacinyijwe, baba abanyaziya babiki, hama n'abazungu bagatangura gutegera ati aha twarigenjeje ukutariko, bamwe bagasaba ikigongo. Ivyiyumviro biriko biragenda birahinduka. Rero no mu bintu vy'ukwemera bisaba kuguma turiko turumviriza mutima mweranda kandi twiga ivyo bintu kugira ngo ntitugume dukora amakosha yarajanye n'ibihe vyaheze, ngo tugume dusubiramwo gusa nka gasuku. Ego pa, turakoze cyane. Ngira nk'uko mubivuze biriko inyigisho niniya cyane rwose tutoheza uyu munsi. Rero je nagira ndabasabe mudufashe kwigumira mu mudiho w'ijambo ry'Imana muri ino ndwi. Yego cyane, murabona ko twatebye kuri kijya kibazo, sinza kubiteba ko rwose. Mugabo niwo mutima w'iki kiganiro, ukuntu nari nicaye, ego reka klima yatanguye kuduhindukana, nico gituma ego hariko harakanya, hariho akabeho. Ego ku bijanye rero n'umudiho, no kuguma mu mudiho w'ijambo ry'Imana muri ino ndwi, ego vyama biryoshe cane, vyama biryoshe gose. Ubwa mbere ni ukuzoguma mu co twita iciza, kuguma vy'ukuri dutangarira iciza kandi dusaba amaso yo kubona iciza, twugurure amaso, iciza tucakire, iyo cozana na hose n'uwogikora wese. Ego abantu twese twama twavyidoze, ni kuko umengo inabi irabonekana cane, inabi iradutanga imbere, inyawishira hejuru. Ego ni kubera amaso yacu umenga arafise myopi, ineza turayizitirira, ugasanga ushaka kubona ineza yabo wafashe ko ari beza. Abo rero kenshi usanga ari abo mu kagwi kawe gusa. Urumva tukamera nk'abantu b'abafana babona yuko ibyo bakunda ari byo vyiza gusa. Abakatolika bagafana papa, umuporotari muri iri shengera agafana umupasitori wiwe, ubu hari asigaye abavuga butumwa, ugasanga jewe negukira umuvuga butumwa kanaka hariya nari kwaka. Doke tugacika abantu b'abafana, riducika abantu barabiciza iyo kizananye. Rero muri ino ndwi ijambo ry'Imana ryarabitweretse. Abavugishwa na mutima mweranda si babatama baza mw'ihema kumwe na Musa gusa, abakiza ku izina rya Yezu si bamwe 12 bagendana gusa. Yezu yarabivuze, ego ntawe ushaka kukiza ku izina ryanje ngo abe umukeba wanje. Ukora iciza wese agikora mw'izina rya Yezu Kristo, naho atoba muzi, kuko Yezu niwe Mana yigize umuntu. Imana nayo ni nziza, Imana nayo ni nziza. Rero muri ino ndwi twugurura amaso tubona iciza iyo cozana na hose. Murumva ko bizodufasha kumara ino ndwi tumerewe neza, uravyumva. Rero irindi jambo ni ijambo ryo gusangira ibikorwa, gusangira ubutumwa. Burya abantu turakunda kwigungira ko ibikorwa kugira ngo kumbure twerekane ko turi dukomeye gose. Burya muri kijya gisomwa ca mbere twazirikanye ryo ku munsi w'Imana, barya abagabo 70
Musa yakoranije yari Imana ibimubwiye bivuye kuki, kuko Musa yaratanguye gusaza, hanyuma kandi akaruha rwose, kuko kuyobora igihugu c'abanyisirayeli byaramuruhisha gushika abwira Imana ati mbega Mukama, aba bantu bangora gutya ataco bubaha, nije nababyaye aho bangora gutya abandemera. Imana iti tora abantu 70 baheze bagufashe. Niho rero murabona iyo abantu tukiri bato, naho je ntakiri muto cyane, tuba tukibona ko dushoboye ibintu nyene. Ujya muhungu akiri muto Yozuwa caraza, wari abantu 2 batari kumwe natwe, nabo nyene bariko barahanura, kandi utabahamagariye ko mutima w'Imana mwihema. Umutama, ijwi ry'umutama, abahora babaza igitwa muri ekleziya ari abatama canke abantu bisununuye, abakurambere, naho biva baba bamaze kubona ibintu n'ibindi. Ati mbega ugira ungwanire n'iryo shari, ahubwo saba bose baba abahanuzi, saba bose. Iryo ni ijambo ry'umukurambere aba amaze kubona ko ubuzima n'ukusangira, ibikorwa n'ukubisangira. Ego rero muri ino ndwi, mu byo tujejwe, mu butumwa tujejwe, mu kazi tujejwe, tumenye gusangira ibikorwa n'abandi. Ni ikintu ciza cane, naho bitugora kubera ubwishime bwa muntu, gashaka kwerekana nyene kwibabura. Muri ino ndwi tuzokwibabure, kuko n'imyaka iraturya tutahaririye, umuntu agatinda akabitegera, hari aho twiyuzura. Norangiza rero, iyo tuvuze iciza nkuko twavuze aha kw'isi turi mw'ijuru, ikibi kiba kiri hagufi. Yezu rero n'Imana iraciye ubwenge, irabizi. Nico gituma muri ino ndwi dufate ku ijambo ryo ku munsi w'Imana tugira ati mwiyubare kugira nabi canke gutuma uwundi amererwa nabi, gutsitaza uwundi. Ego Yezu aradusaba cane kwiyubara, kuguma igihe cyose tuguye mu kabi turondera umuzi w'iyo nabi, ntitugume muri iyo nabi. Ntihajya rero akoresha imvugo ikaza ati ijisho ryawe nirya kujana mu kibura rinogobora, ukuboko kwawe ni kwa kujana mu nabi uraguca. Ni uburyo bwo kuvuga ati ikintu cyose ubonye kikujana mu nabi, cyane cyane rero inabi iva mu mutima. Iyo umuntu abizirikanye, ukuboko gukora ico umutima ukibwirije biciye mu mutwe no mu bwenge, ijisho gutyo nyene. Rero ni ukwama turaba inabi tugwamo, inabi dukora. Ntituvyoroshe gusa tuvuga ngo shetani yamenze, ariko umuntu akaguma yiyigako ati ni kuki nagiriye nabi mugenzi wanje, ni kuki namuvuze nabi, namukwije agahinda, ni kuki nafashe nabi uwo dusangiye ubuzima mu nzu, nafashe nabi ikibondo, nahohoteye uwo dukorana. Ugashika ukiyumvira, nico bita gusenga, ugashishoza ukazirikana ntawikiza inabi. Rero uwudukiza inabi n'uwavutse atanabi afise, uyo nawe ni Yezu Kristo. Turasa muri byose kiretse igicumuro, cyo gituma ari we wenyine ashobora kudukiza inabi. Umwihweje ukamurabaho, ni kuri twebwe twemera Yezu Kristo. No mu bandi uko bemera, usanga hariho uburyo bwo gutsinda inabi. Rero kuba dukurikirana mwese, ino ndwi ibi yo gutsinda inabi, mwiyumvire aho ivuye, muheze mumenye ko umuntu adashobora kwifasha kwikiza inabi, ahubwo weze ukaraba umwiza, ukaraba ushobora kudutuma tuba beza, akaturanduramwo inabi. Uyo nawe ni Yezu Kristo. Niryo zina ryonyene twahawe dushobora gukiriramo. Amen, amen. Urakoze cyane Pati. Ego ngaruke ndababaze, mwari mwatwibukije ko umuvyeyi wacu Papa azogira ingendo
eko mwoducira ku mayange ingene zoba zaragenze. Ego ndabona ko akanya tujanye, nibaza ko muri ino ndwi nzobigira ko ikiganiro mu gifaransa, ariko byagenze neza muri Luxembourg, yakiriwe neza cane n'umukardinale waho. Mbere umukardinale wo muri Luxembourg niwe asanzwe arongoye b'abakardinali 9 bahanura papa ku buryo bwa hagufi. Ego ni nawe arongoye ya nama ya synode igiye kuzokugururwa vuba i Roma. Ego rero nukuri kabaye akanya keza, arasengana n'abakristu barayaga, aca abandaniriza mu Bubirigi, aho yahimbaza imyaka 600 ya universite y'i Louvain mu ruhande rw'abafrancophone n'uruhande rw'abaneerlandophone. Araramutsa umwami, araja gusangira n'abantu banaho nikora bafashwa mu kuronka akayi mw'iparuwasi imwe y'i Buruseli umengo, hama kuwa Mungu arahimbaza inkuka y'imisa n'isinzi ry'abantu. Byari bihimbaye cane, ariko kubijanye n'ubutumwa yagiye arashikiriza n'iki, nobatumira ko mwonkurikirana mu kiganiro ca Rendez-vous avec les francophones sur Action Vibes TV. Murakoze cyane Pati. Ego imbere yuko dusozera, nkuko mwama muhora muduha akaganuke, akabonus, hari ico mwamusemwo tuyagira uyu munsi? Ego cyane, ego sinokibura n'ukuri, ubwa mbere n'ugukenguruka umunsi wabaye ngaha w'inkino, wabaye mu gisagara ca Shopping, umunsi wataziriwe Intamba Day. Intamba Day, Intamba Sweden. Intamba Sweden. Ego bakaba bari batumiye Rumuri rwo mu Bubirigi. Ego wari umunsi uhimbaye cane, aho wari ushimikiye ku ndero y'ibibondo y'ugwaruka, ntibize biragwa mu biyayuramutwe, ntibaze baragwa mu ngeso mbi z'ubwicanyi n'ibindi zishobora gutwara ugwaruka mu misi ya none. Turakengurukiye rero abarongoye ivyo bikorwa, umushingantahe Alain yahoze akina mu Runani, agakinira Intamba mu giserukiragihugu muri basket. Urumva ko narigeze kukivuga ko mu bijanye n'inkino, iyo wabaye mu nkino ingene ucika umukurambere, ukabandanya ufasha abandi. Rero abantu bose babaye mu by'inkino babikoreshe kugira ngo inosi imere neza, kuko inkino ni kimwe Imana ikoresha kugira ngo abantu bagume banonotse mu neza. Ego ico rero nakabonise numva ntari kugenda ntabasangije, ibintu byari bihimbaye rwose. Nibaza ko mubandanya mukurikirana Action Vibes TV, hariho surprise ijanye na Intamba Day. Mugume mukurikirana ibyo ari byo byose, ari ejo canke hirya y'ejo cyangwa ugasanga no mw'ijoro, ntituzi, je sindabizi neza. Hari ico ubizi ko nyakugira Imana? Oya, nibagume batunze kandi bibuke kugira subscribe. Ego cyane, ego gose. Hanyuma rero mbega ubuzi uyu munsi umweranda twahimbaje? Oya nuko. Twahimbaje umweranda yitwa Yoronimu. Nahise kugira uvuge mu mweranda yitwa Jacqueline. Oya nzoshikira. Twahimbaje Yoronimu umweranda Saint Jérôme. Ego none turafise umujerome muri uno muryango wacu muri paruwasi ya Orebro, akunda ibintu by'imico, akunda n'ibintu by'inkino. Emwe vyo ntangaza, hamwe atoba yari yaje shopping
vyontangaza duhige jewe umego naramuramutse okay urumva nagira asha nari ndayatwaye iyo duhigira amakuroni none urabitoye ego turamwipfurije umunsi mukuru mwiza n'aba Jerome bose iyo bari uyo mweranda atwibutsa gusoma ivyanditswe vyeranda kuko ngo kuyoberwa ivyanditswe vyeranda niko kuyoberwa Imana niko kutamenya Imana niko kutamenya Yezu rero umuntu avuga ko akunda Yezu azi Yezu adasoma ngo azirikane ijambo ry'Imana uyu munsi yumve impanuro ya Yoronimu mweranda hanyuma rero ejo ku munsi wa Mungu twaragabanya abatumwa bakomejwe muri mutima mweranda mu gisagara ca Neshe Owen na Keina tukaba tubakeje cane dukeje abavyeyi Fredi na Evelina Evelina asanzwe asukurira umuryango wacu hariya muri kiriya gisagara kiri muri paruwasi ya shopping no kuri abana bose babandanya biteguriye confirmation turabateye intege norangiza rero ndababwira ko ejo tuzotangura ukwezi kw'icumi naho nyene nsubire ndakubaze tuzogutangurana umweranda yitwa nde ego ndabona yuko icyo nzi nuko zora ukwezi kw'irozari no kumenyesha inkuru nziza ego tuzogutangurana umunsi mukuru wa Tereziya w'umwana Yezu ego yabaye umumisionari emwe akomeye gose nuca ubonera ibitangaza vy'Imana naho yamaze imyaka myinshi agwaye muri ubwo bubabare bwiwe yarabaye umumisionari arasabira abamisionari arasabira abapatiri ego none kumwe na Tereziya w'umwana Yezu mweranda tuzogira ukwezi kwiza ko kumenyesha inkuru nziza tugire n'ukwezi kwiza kw'irozari ego ndamutsa ababikira bose na cane bene Tereziya urazi yuko ari gakuru ka bintu hari iwacu i Burundi niwo muryango watanguye abandi baje baraza mu nyuma none bene Tereziya aho bari hose cane abamaze kuba abanyokuru abari Betaniya Igitega abari mu mazu y'abageze mu zabukuru ababikira bene Tereziya turabaramukije cane Tereziya umwana Yezu abagumye ego ako niko kabonise nari mfise hari gutunda ariko ndabona yuko amaze kungirira akamenyetso yuko akanya kagiye no ego nutubikire tuzobigarukako ego cane ego bakunzi ba Action Vibes TV twari mu kiganiro Pati ndakwibarize akaba araha dusozereye tubibutsa kubandanya mukurikirana ibiganiro bya Action Vibes TV ibiganiro vy'iteka tuzoba dusubira bye bye